Bface on the floor nawe nyine yamaze kuhashika yumvise akamo ka Nueva Vista arashika kugira ngo igikorwa kigende neza cyane. Bface on the floor nk'umutwe w'igiteramo azoba hariho Mucho Lights, azoba hariho na Sniper n'abandi bagiye batandukanye bazoba bahari hano kugira ngo bigende neza cyane bateramishe abanyaKinama nabo nyene babibutse kugira ngo nabo nyene babandanye baryoherwa ni light. Rero umwanya n'uyu umutumi wacu yashitse ku mwanya mwiza, nico kintu cyo kumushimira pomye mako benshi barakunda gucegwa ndetse mu mwanya mwiza nuko ntazi imigani neza nakuca ndamushira nakagani nkuko abikora mu ndirimbo ziwe, ariko turamuhaye ikaze iyi Nueva Vista yacu. Nizere ko cyo na giteramo ca mbere yoba akoze kuri Nueva Vista. Rero bamenyesha makuru murahawe ikaze buri muntu wese ku kibazo zo kuba afise kugira amubaze Bface on the floor, umwandisi w'indirimbo iri hit Nasara mu runo mwanya. Karibuni sana waandishi wa habari. Turaza gutangura kuri koresha umwanya. Tuza kutubariza ikibazo ca mbere kugira ngo bigende neza cyane. Karibu koresha umwanya. Kino kibanza ciza cyane, kibanza cyatewe iteka aho kwirayidi zo dufise igiteramo cagakura cyane. Reka nshimire abatumire biteka bari imbere zacu, nshimire abakameramani namwe mwese muri ngaha mwaje gukurikirana conference de presse itegura igiteramo cyo kwirayidi. Kibazo ca mbere niki organisation abateguye ino show nta tariki bashizeko, ariko ari ibihuha twamaze kumva ko radio zoba kwa kabiri. Hamwe radio ba kwa kabiri bo bari biteze ko bari kwa gatatu. Byoca bigenda gute? Barabiteguye byose birapanze neza canke bimeze gute? Kibazo ca kabiri ni Bface on the floor. Bface umunsi wa mbere uronse programme yo kuzoteramisha abanyaKinama na Kamenge ndakura Bitoki aha mu Kinama wavyakiriye gute? Canke vyatwegeye kingana iki kugira muyage mushike ku masezerano yo kwemeza icese yuko uzoburi muri kino kibanza? Ndabakunda cyane. Merci beaucoup koresha umwanya. Hama yari nizo cyanje ko nzokwice mbere wacu bose kandi mu kwikomera byinshi. Koresha umwanya arabaje ikibazo kigacara kimbegaho ndayigiye bakwa kabiri ndetse n'ibindi twamaze gushaka umutoki wa ibizo bakwa kabiri. Kuri twebwe twamaze kwitegura bikwije kandi byanije. Naho bo kubunyenera abantu tayari bimeze neza ni special. Nta kibazo na kimwe kirimo ndetse nawe bubunyene nta kibazo na kimwe gifise tayari yego kandi hariho n'abaje muri concert yanje mutwenzi basubima babuze aho baje bavanye n'ingera ari benshi kugira ngo hano hantu hari agasukisha hajya biroroshye cyane yuko tuzoshitira nibaze twebwe ngamwe mweba turibwije bimeze neza. Icyambere dusesekuti umusanzu cyose n'isekuti umutekano cyane twamanje kuvuga. Icya kabiri urabona dufite ibanza cy'abantu n'abashaka baza bicaje muri ibyo bashaka kubona, bashaka bicaye muri Nueva ya kabiri hagiye nawe bashaka kubona. Bisigura yuko nitwuduza ngaha hasi no hejuru traffic sabona ko ari gasari abari hejuru barabona ngaha, hanyuma iriya ipine barabona ko dufite umutekano kurenga byo ndabaza bahuye neza n'imigozi burya zose kuburyo abantu bashobora bajya binjira indani cyangwa abantu bazi no kuri podium mu by'akajagari kuvuga n'ibintu biteguye neza cyane. Turi nta kibazo dufise hama bije n'amatika muri sarashona na commande n'amatika. Okay. Tugarutse kuri Bface on the floor, abantu ni benshi biteze kukubona ino muri no cyane cyane abo mu Kinama bariko baragukurikirana kuri zino kamera, bariko barakoresha abakameramani. Bface yiteguye gute kuza guteramisha abanyaKinama? Bface ni keke ni ubwira abanyaKinama muri rusange canke abantu bari mu gisagara ca Bujumbura, kuko sinize ko azoza abo mu Kinama gusa no mu Kamenge no mu Cyara. Motivation ikintu ubwira abantu kugira ngo bumva ati Bface yatwiteguriye gutya, dufite ama surprise nubwo keshe ama surprise batakunda kuyavuga, ariko bibiye nk'akabanga ku munsi w'Ilayidi. ko amaze kuza mu biteramo byanje barabibona ndagerageza kuba hashobora kunagereza yuko
ushaka kumenya surprise cyangwa ashaka kubibona nuko yoza kugira ndabigiye hano ngira ngo byoze bisaba yuko aza kugira bibone kuko umunsi ku munsi baritegura ko nabivuze ko akazi kanjye tubatumire aho baherereye bose bose birayidi nubwo tutazibona ejo cyangwa muri metero karibu cyane ndazikoze kubera ko je naho bari abantu babiri sikoza ko ndiganira muri stade ibintu nkoresha mu bantu babiri niyo bakoresha no muri stade so karibu cyane ku bafana banje bibaza yuko nabivuze ko naheruka kera kandi agenda kubwira kuberwa n'abantu ngaho kubera ko vibe y'abantu bino muri baho iratandukanye n'iyanga. Okay, umumenyesha makuru sister wanje ngaho ndanabashimire ni Lord Shine aserukiye Babukey TV. Uwo mwumva Bifes ariko araririmba amarap akajwi uri kurakoresha ni gato. Anyway, ikibazo canje ca mbere kuri Muco Light wavyumvire gute kugira utumire Bifes on the floor ukorane ako kazi byagenze gute ko tuzi hari abaririmbyi benshi muri no misi bariko barahitsinga wavyumvire gute kugira utumeko Bifes on the floor. Ikibazo ca kabiri kiri kuri Bifes yatubwiye neza ngene yiteguriye igiteramo kizoba ku munsi w'Eid nkuko tubyumva nta Eid nimenyerwa sinka Pasika canke Noel tumenye umunsi. Wowe mbega ko abaririmbyi benshi tumenyereye usanga bafise akantu ko kwihagarara ko kugaragaza ati haro amahera ntashobora gukorera haro amahera ntashobora kuja munsi yo kuyakorera mbega nkawe utwibiye akabanga gato ni yahe mahera udashobora gukorera munsi canke udashobora kurenza kuri wewe. Ikibazo ca gatatu abaririmbyi turazi yuko muba mwarandikishije izina nibagoye nkawe Bifes ni hehe hantu bashobora kugutumira mu giteramo ari nka wewe udashobora gushika bivanye n'icubahiro wowe ufise. Murakoze. Icyambere cyatumye niyumvira yuda cyangwa ikoze neza ariko ariko no munsi je narabye akazi ariko arakora ubona vrema arakwiriye guherekeza kijya gikorwa ciwe uko kuri nuzera asma yiwe mutugese nahabaye nagiye amahirwe yo kuba bakora sinari ngaho ariko makuru narayamenye kandi nabonye ibikorwa byiwe nabonye nyine bahitaga twitabiriye nabikurikiranye je nabati nta wundi muntu nani mubana ukona muri kumwe atari Bifes rero narabye akazi afise ndaba imyitwara afise muri no miss ndabona ko bisa kamwe ntakwiye gushikirwa nawe kandi n'indirimbo yewe no sara n'ibindi bikoresho bidacika mu gihugu cy'Uburundi ndetse no hanze y'igihugu rero mu byatumye ndamwumvira na cyane cyane nari umubiri w'abatuye n'abakozi yewe bavuze ngo ijwi nkoresha kuvuga no kuririmba biratandukanye mu kirundi bavuga ngo bisaba n'ibirabura ukazabifurera uko umuntu avuga siko ategerezwa kuririmba kubera isabune irirabura ukazana ifuro ryera kuko byari sanse kiza n'iryirabura nayo n'iryirabura sibyo rero iyo kuvuga nta ngufu ariko hageze kuririmba muri concentre nzi tumuhora ubona tubiri amayashi n'umuziki kabira kubera uri kuyakoresha hano naho turiko turayaga urumva sinigeze gukoresha birababaza kuba n'ingere abapadiri bavuga agiye mu kabare gusa amazi ntabivuga rero uko biri bwose biratandukanye ku mahera ntegerezwa gukorera sinibaza yuko ari umuntu avugisha wowe niwankorera ukaba ufise n'igiterane ntuzomenya igiciro cyane mugabo ndafise kashe nkaja munsi ahubwo ntuma nja hejuru yayo ariko kuja munsi ikindi wabajije ngo ahantu nashobora kuririmba abantu nta hantu mbona ko hari sound y'uburofu kubera ko irandisaba energy nafise n'ikindi naco nibaza yuko ikintu mpagarara ko cyane ari ibiharuro twavuga nkanamwubwire n'ibyo nkeneye kubera ko imbere yuko muvugana hariho kontra ibyo nsaba n'ibyo nawe nasaba tubihurije ko turakorana tutahurije ko tukavyihorera tukazogenda igihe kikagera twebwe tumaze kumva ko si imwe canke zibiri muri iyo nagiyemo barareka kugira ari ahantu hatagira imodoka zisubira nanjye nagera muyobozi abo twajanye bose turashikana bisi wadutumiye yaciye anyita rero turabona amahera yawe pe ikintu twakoze twagiye gusaba indaro
baca duha igitanda kimwe turara gutyo ubwo kuryama mu kibuga cy'amashanyarazi hageze kwihindukiza uwemera abanza kwese ubwo byageze benshi bitari gusiza byose yakoma icyo gihe cyari byamenyekanye je bwakora ibikorwa aho bandikira amacupa ari ikigeze ubwo bisubira bisubira umuntu wese acama gitanga bikagenda bikura dushimira Imana icyo kijyanye na organization bisanzwe igiteramo giteguye cyerekeza kuri Mutual Light ariko abifashijemo na Weva Vista. Rero inyuma ya Weva Vista twebwe nta bundi gufasha dufise. Uno munsi mutubona ngaha igiteramo gitegurwa na Weva Vista yonyine. Yesu utoza mu nyuma kuko tutaje gushikira ikibazo ariko nta ari muri kino giteramo kandi igiteramo neza cyane nta kibazo dufise cyacu kandi mu buryo bwose bushoboka twavuye na Bface twaratuganye twaganira mu masezerano yanjye ari hagati na Bface ntabwo ari n'imwe ihari kandi bimeze neza kandi staff yabiteguye neza igiteramo kandi nanjye nzokibona turi kumwe ibikorwa tutarakora ni mucikege kubera hano si muri studio ni kuri stage mwese azokora ibikorwa byiwe aryohera abafana biwe amayirire kujyanye no kuba twaririmbana naho indirimbo tutari dusanzwe tuyifise urumva nta yihari nyene yo gupfa kubera sina live tuzogira ubwo rero kugira ngo peut-être bizoba mu bantu ariko umuco hamwe na Snap turazana nubwo yavuze ngo twari kwicara tumaze gukira so rero ibyo twakora natwitege muri kazoza mugapfa Merci beaucoup. Harunda afise ikibazo ngo ababodyguard bahinduwe basanga abari ngaha bo babonye ngaha ataba hari abandi bashasha. Icyo kibazo kibafashamo gute? murakoze kumaze kibazo je numviye ko yabaje kibazo cyane kandi n'ukuri Imana imuhezagire kubera wavuze icyo kintu tukicaye ngaha twese sibemeze gahe je ndi umurundi abarundi ndabazi kandi ndi umurundi rero umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza n'uno mwanya ariko adushigikira none gamana yawe ko atambuye ntaho iherezo rirogora aba ikintu agomba muce mumfashe mwese muve ngaha mwiyanditse sibyo gire liste komisa kubera iyo liste niba tujya ku muryango ubati journaliste kanaka murakutebyiriye byari ko nyine kwiste kujyanye hama ababijejwe agenda bakiyempiye mu mashini soke kuri original ibyo bataza bafite mu sibyo hama mu bana ikigo cy'wanyu bakabijyamo neje nitwa Bface abandi batumye bafite amazina n'abandi yacu batandukanye n'ibyo turimo iyo tuvuga n'ubu sinaje kubiraba mugabo hari ibintu nkokunda kubera ko hari ibintu bigoye ugasanga publike iyo video mugabo je mbona hariho bimeze neza abantu barakubona kubanje urumva nabivuze je Bface abafize nawe nefize arafise peut-être ibyo batahurije batari na style hari igihe bitwaza ikintu hari kubanje bakurisha amafaranga yawe je mba numva ataco bitwara kiri mu majisi bashiga ibiciro je nibaza yuko kubanje bari kugira kubona ariko kubera ko bari muri business batamwagaye kubura bategerezwa ko bandi bashaka kugera ku bike rero badafite amahera y'injire kandi babishaka kandi abafana urumva muri icyo gihe baba bahombe kubwanjye mba ndabashaka bose ariko kubera aba nabo bari muri business bategerezwa kuraba amahera bakoresheje ko garuka kubera niba ariko barakorera gusa abakozi kumva ndabaramije ibyo mwese by'ibariro byanyu ikibazo cya mbere rero narifuza nagomba ndakibaze muco bijyanye n'iki giteramo
ko ari wowe ufite ububasha bwo koruganiza ukavuga ati ndaza kuzana umuririmbyi kanaka mbega warondeye bifesi kubera ari mugenzi wawe cyangwa kubera bishoboye ukurondera umuririmbyi uraba iki bigenda icyo nicyo tuba dukeneye na bifesi mukomere amashyi Merci kuva kare hose umugenzi w'ikimwe umunyempano nkaje n'ikindi ariko ntakivuze ni kugira ngo mwane na bifesi narabye ibikorwa byiwe aho yageze umukozi akora neza kandi ntagira ibikorwa rikanakoze wazumvise yuko manajani yavuze ibyo abakomandana ntutanga amahera bazi bikaza nitwa MC Yandi kuva muri STV nibaza ko ari byo byo bimaze gukorera igiteramo ngaho gikomeye cyane barabizi cyaratugoye cyane jewe ndavuga cyane kuri kote iraba abantu bo ngaho ubwa mbere murabizi harabaye evenement ngaho irahomba yateguwe na Bandball ndibaza ari urumuri sinzi irahomba n'amatike yamaze kudandazwa igiteramo gira kabiri cyarabaye ariko naco ni cyabaye byoroshe mwarigeze ko narabonye yuko n'abapolisi bigeze kurira hejuru kugira bamanure umuririmbyi kuri stage hari samane z'ijoro ataraheza kuririmba byarabaciye mu maso yanyu kugira ngo bihere neza habayemo ingufu zidasanzwe ariko ntizari ingufu zari zikenewe kubijya mwanya ni kuvuga ngo organisation yanyu ntabwo yari isanzwe imeze neza ndabivuge neza uyu ni umuririmbyi akomeye cyane birasaba yuko mu muhiteka giye aje gukora akazi gatangure neza gahere neza ata security ivyo genda neza ndetse n'inyifato zimwe mukora murakwiye gutahura ubutumwa ndabwereka staff yanyu yose irashaka gutegura ibintu ariko ubuhinga si bwinshi mugomba kwikorana ibintu benshi muri mwebwe mutabishoboye ibi bintu rero birafise abantu babishoboye umuntu azi ingena kwe gufata umuririmbyi guhera ku ntango muvugana gushika umunsi w'akazi gaheze kandi ubuke apare yaho urasubira murondera umuririmbyi kandi mumuha amafaranga mukwiri nawe abakeneye gukora tumwishyuza akazi nawe twishyuze organisation nziza kigira kabiri sound yo ngagenda yize ntabwo imeze neza mbere uko mutegura iki kugira ngo izo bimeze neza je ndakora igiteramo twazanye sound yindi gira kabiri amagroupe murazi ko umuyaga nk'ubintu mazi imisi utameze neza byo ni ibintu muzi ntazohagarika kuririmba umuririmbyi kubera umuyaga nk'ubu abafana kirazira ko tuzovuga ngo bararambirwa mu gihe byose biva kuri twebwe sound umuyaga nk'ubataho ibyo byose bitameze neza bibaza ko bitogenda neza turifuza guhereza agaciro abaririmbyi bacu murakoze cyane reka dukaze manager kuko ndumva ibibazo byose biramuraba n'amamisire yariko aramukurikira inyuma baza yuko yabaye yebaya ariko aravuga ko ari civilisation j'espère neza yuko na MC ko sound yacu imeze neza cyane ahubwo sound bari bazanye ndabinene mwari magize installation matibe yose ariko sound yanyu ikaba vuge agasuru kamwa ahubwo the sound twizere ko nyakubahwa Guteramisha atari izoga kanga bagitere yes amukoze muzo mwana mazwa cyo ngira ngo cyanda takigerezaho nyene iyo sonorisation ya MC Yandi ize kuvuga hano hantu dari bivuga Dari bipusati. ariko bijanye na security yabaye bijanye na security nibyo ariko udanundi yaciye ku ruhande ababwiye aribonye rero ubu nicyo twahereye gufatira gutorera umuti bifes on the food duhabe muri mantete zawe ngo tumire uko hagira kandi ka infection aza oya security imeze neza makweyos neza cyane
neza cyane rwose ntihagire ikibazo na kimwe uzohava ubwira ku mutima wawe ngo hata kabari iki oya kuko ami murivuga muti nari mfise ikibazo ko akakorotire atakahari none ndabona ko bimeze neza ndakwijeje utarakwijana yuko umutekano wawe uteguye neza cyane n'abantu bawe na timu yawe niba mwamaze na timu n'umutekano wa mutual rights na family nzoba ukingiye neza cyane rero sano ubundi kwese na MC Andy niba mu bikorwa tuba turi kumwe tuze dukorane neza cyane hama ibintu bigende neza nizera yuko amakwe yose yo tuma umunsi mukuru w'irayi ugenda neza twifashijwe na bifes on the floor amuto right now wazo bari kumwe bizwa bimeze neza mu rusange aho hantu n'abaremeje bose niba atari muri kansabato hadasana rakoze merci beaucoup nunganira na management yuko ejo twari ko bibaza ko bijyanye n'amakanzu bashingirira ko kugira ngo tubaririmbire umunsi batariko barahangayika barondera ibyo gukora kuko hano ni nko bajana ahantu nababwiye ko twebwe nta kibazo cyo kwiteguye biriye by'amategeko amatanta arahari umwe wose bazogara ahazoba hari umuzi kubaya gushika hariya irabura n'aya se hajya hagati mu matero dushe mu matanta tuyafise kimwe bazikora bimeze neza. Okay, reka rero dushimire abamenyesha makuru abanditsi n'aba cameraman mwashoboye gushika hano tungira dushimira Bface on the floor